rero ikibazo bavuga ati abantu bazo kwinjira mu gihugu ntibagomba kuza bafashe igipimo. Kumbure ni kubera twumvise mu minsi iheze bavuga yuko ico gipimo benshi baza bagasanga ntibakwamye, ariko bashika mu Burundi bagaca bakwama. Ivyo ongera twagize akanya kubivuga, ivyo birabaho, birashoboka yuko umuntu agenda atakwamye kandi yapimishije neza, atari igipimo ca magenda, hanyuma yashika ahantu haheze nk'umwanya mutoyi canke igihe amasaha 28 canke 28 agasubira agapima hanyuma agakwama. Rero niyo mpamvu abantu bapima mu kugenda bakongera bagapima iyo bashitse, kuko kugira ibipimo byinshi haheze umwanya niko amahirwe yo gutora umurwayi umuntu afashe iyo mugera aba menshi. Iyo rero ugize ico gipimo kimwe, ayo mahirwe aba make, na cane cane iyo bakoresha ca gipimo cihuta kimwe bita test rapide. Murazi ko kirya kizana abasoda kugira ngo bari baja kugaragara mu gipimo inyuma y'iminsi nkingaho umuntu yarafashwe, kandi kwa muzi yuko n'umuntu ataragwara ashobora kwanduza, n'utagwara hari abagenda bayifise mugabo batigera bagira ibimenyetso nabo nyine baranduza. Urumva rero bisaba yuko umuntu abaganga n'ingamba ziba ingamba zitondewe neza kugira ngo ntihagire urengana adasuzumwe neza ko koko atanduye umugera.